bakunzi ba BM4 Plus ni munkundire ndabaramutse amahoro y'Imana akomeze kubana namwe muri kino gitondo ca dimanche igenekerezo rya 14 ukwezi no kw'icenda umwaka no 2025. Ndizera ko bamwe muri mwebwe mwamaze kuja kuri eglise kugira ngo muje kuramya umuremyi w'isi n'ijuru, abandi namwe muri mu dukorwa dutandukanye. Nta nibeshe ndazi ko hariho n'abari kwadukurikirana mukiri mu gitanda. Mwebwe mwese ndabipfurije yuko uyu munsi wabera umunsi mwiza ndetse unababere n'umunsi w'imigisha. Imbere yuko ndababwira bimwe n'ibindi mu byo tugiye kuganirako, ndafise umuntu twama tubikorana hano ari ku murongo wa telefone. Reka ndamuha ikaze aramutse abadukurikiranye. Karibu cyane bwana Musanguzi Mwenza. Ego ndahaye mwiriwe ariko bagenda dukurikirana na cyane wewe ukunda kuduha kano kajyo kugira ngo dushobore kugiza ibishikiriza ko ariko bigenda biba hirya no hino cyane mu karere k'ibiyaga binini. Hanyuma ndabahaye bwakeye ndabipfuriza umunsi w'Imana mwiza. Urakoze cyane bwana Musanguzi Mwenza. Nimba biza gukunda uze kongera kaje nduvume ngijyanirire hasi cyane. Ego nagerageza ndabe ko bishoboka. Okay, reka rero nsaba mwebwe mudukurikirana mutarakora sabone kugira ngo mubikore, muce mufyonde no kugakengere kugira ngo muze muraronka ibiganiro byacu umwanya ku mwanya tubishizeko. Kandi ndabibutse yuko dufise ikibanza nuvuga ciyaguye cagenewe ko tuza turaganirira muri acu sikindi ni muri commentaire. Nimwirengagize kandi no kuza murasangiza abadukurikirana aho bari hose bino biganiro turiko turabashikiriza umwanya ku mwanya. Bwana Musanguzi Mwenza, ndifuza ko turabira hamwe impamvu President Donald Trump yatumye ko President Tshisekedi wa Kongo hamwe na President Paul Kagame w'igihugu c'u Rwanda. Twitege iki kuri uyu mwikebukanyo President Trump yahamagariyemwo bagenzi biwe uw'igihugu ca Kongo n'uw'igihugu c'u Rwanda? Muri make icyo twokwitegamo na cyane muri buno butumire bwa Donald Trump, agatumira bano ba president babiri Felix Tshisekedi agatumira na Paul Kagame. Cyane na mbere ko kwitegamo bitege yuko ari bimwe nigira kuvuga mu bijanye no kuraba ingene ijambo bavuze ko kwita abaterorista ba M23 yohagarara. Rero bashobora kuba bumvise akamu twabateye bagatanga ubwoba, kuko icono camera kuvuga nuko buno butumire buhagaze kuraba ingene muri kano karere ko muri Kongo karimo intambara yohagarara. Ico nico cambere. Ca kabiri ni kugira ngo amasezerano yari karasinywa yibanze, hanyuma ayo masezerano bashobore kuyamariza. Ubwa gatatu two kwitegamo n'ukuntu abasirikare b'u Rwanda bova mu gihugu ca Kongo. Ubwa gatatu nico two kwita amasezerano canke inyungu rusangi mu bijanye n'ivyunguka canke ivy'ubutare. Ariko no bivuga ayo bwa nyuma naho no kumenya akamaro ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kano karere, na cyane aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zirondera ingene zishobora guhuza u Rwanda na Kongo kugira ngo ivyo bihugu bibane bitarabana yingwe. Murakoze. Yes, urakoze cyane bwana Musanguzi Mwenza. None abantu twitege iki kubijanye n'izi ntambara z'agasakisaki zikomeje kubera hano ku butaka bwa Kongo tubona zabaye ndazi? Muri make ico twitege ko hagiye kubaho intambara ikomeye. Intambara ikomeye mu gihe Kagame atokwitaba buno butumire. Ariko ndabibutse yuko Kagame ubu tuvugana yitavye ubutumire bw'Idoha, yagiye arashikaye muri Qatar inyuma yuko habaye ibitero vya Israeli bagatera ahantu hakoraniye aba Hamas, nubwo hatavuye benshi ariko Imana yarakinze abari bakenewe ntibishwe nubwo hari abapfuye. Rero umukuru w'igihugu c'u Rwanda uno munsi tuvugana yashitse ari mu gihugu ca Qatar, uretse ko nashobora kuronka amakuru kuba yavuyeyo kugira ngo ashobore kubwirwa ivyo agomba gukora. Hanyuma avuyeyo bariko umukuru w'igihugu ca Amerika yategetse yuko baca bagenda muri Amerika kugira ngo
bashobore guca bashira mu ngiro y'amasezerano bimwe byayandi yibanze nk'uko byari byavuze yuko bariko bagiye mu kwezi k'umunani kuyasinya. Rero mu gihe Kagame yosiba ntagende gusinya nk'uko baraca yigwaza kinyegeza, bigaragara neza yuko bazoca bikorera rya zina ryo kwitwa abateroriste. Rero no kuvuga Kagame ashobora kugenda kugira ngo bikunde iryo zina ntaryambare, kuko niwe muteroriste mukuru, kuko amaze ko ariwe muteroriste mukuru hanyuma agaca aguma yerekana ubugarariji, bica birangira baciye bamwikoreza abantu bose bapfuye muri Kongo. Rero ivyo nizirika gerageza kuraba ingene ahunga, kuko hapfuye abantu benshi, si n'ibihumbi ahubwo amamiliyoni, sinzi kako kantu kumvikana, si ibihumbi n'amamiliyoni. Rero ico twitege yuko haba amahoro, kuko ubu tuvugana mwibuke yuko hamaze kuba amasezerano hagati y'igihugu ca Kongo na M23 yo guhanahana imbohe. Ariko rero mu guhanahana n'izo mbohe habayemo utundi tuntu tw'udutego leta ya Kinshasa yateze aba M23, navyo nyene byo biriko birigaragaza bivanye n'ingene amasezerano bimeze. Ariko ndababwira yuko amasezerano yo muri Amerika tuyitegamwo amahoro n'umutekano, kuko inyuma yuko hongeye kugaragara ubugarariji, nababwiye yuko hazoca habaho kwambikwa izina kugira ngo buri muntu wese bigaragaye yuko ari umu M23, umubonye wese ntashobore kumunyegeza, ariko ahubwo akubitiraho nyene kujya kwinzoka. Uravuze ikintu gihambaye aho uvuze ko leta ya Kongo isa n'iyateza udutego muri riri hana ry'imbohe hagati ya iyi leta nyine hamwe n'inyeshamba za M23. Ni nk'utwiye dutego woshobora kubwira abadukurikirana tumaze kwigaragaza leta ya Kongo yashoboye gutega ziriya nyeshamba? Ego, hariho udutego tumwe nongera ndavuga nk'ubu nk'akarorero, abantu bafashwe na M23 naho M23 yigeze kuvuga ngo turafungiye hanaka ngo bigaragare ko babaye imbohe, ahubwo bigaragara yuko baciye babafata babinjiza ku nguvu mu gisirikare ca M23. Uri abapolisi, uri abasirikare, abo bose byagaragaye ko baciye bashigwa mu kinyeshamba ca M23 RDF AFC. Rero no kuvuga bobo barondera imbohe amajana 7. Ariko rero leta ya Kinshasa na ikirondera abasoda bose, abapolisi bose yuko bafunzwe na M23 ko bongera ko hari kipere n'igihugu. Ako n'agatego ka mbere. Agatego ka kabiri, ko baciye babafata bashira mu gisirikare ku nguvu. Mu by'ukuri igitigiri c'abantu bafunzwe na M23 kuko leta ya Kinshasa yobikiza, ahubwo nuwo mu wazalendo, nuwo mu FARDC ariyo wese, ariyo uco ngombe kuvugana, ariko ndavuga bajya aba wazalendo bose bariyo badasa na aba M23. Abo bose baba ariko basabwa na leta ya Kinshasa, abo bose nibavuga igitigiri ngo naba umuwazalendo yashwawe, ujya mu wese yagenga yinjiye igisirikare ca M23 ategerezwa guca asabwa na leta ya Kinshasa. Uwo wese azoboneka yuko adasa n'umu M23, no kuvuga umu M23 bigaragara yuko ari umunyarwanda no musi ari ku butegetsi. Umu M23 bigaragara yuko ari uwari ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda. Mvuze ukongira uco ntahura ndagutahura. Turiko turabona kandi ahubwo hariho igitigiri cabaye presi c'abasirikare ba FARDC bafatiwe igoma, igihe Goma ifatwa, na bamwe baja bahungira mu Rwanda nabo bariko barabareklame n'igihugu ca Kongo, tukaba twanabonye ko bafungiwe mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byo bimeze gute? Ibi rero nakubwiye yuko umukuru w'abajya ba M23 yuko ari Kagame, ari nawe mu gicihebe gikuru. Rero kubafungira mu gihugu cy'u Rwanda birazwi yuko ari igihugu cy'u Rwanda caje gutera Kongo, kandi ivyo byaravuze cyane. No kuvuga bajya n'abakoreshwa nk'ivyambo bihenda abana, bibaza ngo kwigera hariko ibifungwa kumbe, urumva
nigera riteze ubu baragombe gutega bajya abantu bigaragara yuko ari abakongomani ariko ubufise urubaro ni ukuvuga uriko aragomba kuroba ni Kagame niwe abifisemo inyungu gusumba bajya bariko bagenda bapfira ku rugamba canke bagaragara ko ari ku rugamba ikimenyamenya ni uko mu gihe hari agace runaka gafashwe ntiharyoherwa abakongomani haryoherwa abanyarwanda na cyane cyane ndamaze kubibona cyane rwose nicyo gituma Donald Trump yaratevye arahinyura aramenya neza canke isi muri make bivanye na diplomasi ya Wagner yakoze ujya mugore ari kwamba ushikanganje ego ujya amaze gukora ijya diplomasi yo ku rwego rurenze yaramenyesheje amabi ya Kagame yose baramukuvuga baramufukura biragaragara rero nicyo gituma ari wari kahamagarwa kugira ngo asinye amasezerano ayo masezerano rero nta amahoro u Rwanda nicyo gituma ashobora kongera kwigwaza ntagende bizo bituma batera u Rwanda kuko u Rwanda ndiko ndabona ariko raterwa mu misiri imbere bivuye kuko kwakagenda gusinya amasezerano ariko ndabona Tshisekedi bashobora kugenda akitaba nubwo nawe nyene hari ibintu bimwe badashima murajya amasezerano hari ibintu bimwe badashima bagi baravuga ariko bisa n'umutego bateze Kagame kugira ngo bikunde yemere umuntu agafata urugufa akarusiga k'inyama wewe ukibaza ngo ni nyama ariko ari urugufa ruri indani ariko bagwambitse inyama niko bagize Kagame rero Tshisekedi ashobora kuba atarabibona kuko hari ibintu bimwe bariko arahakana atagomba kwimanga atagomba kwemera nk'uko twari twavuze navuze yuko hari ibintu tuvuga ko rero gusaba hari ibintu bakunda kuvuga ngo ni ubwirinzi mumenye yuko ari abasirikare b'u Rwanda baba bari muri Kongo ubwirinzi bwa mbere bwari muri Kongo akwantu sinzi ko kumvikana muri ko munyuma neza ako kantu nigatahuritse neza sinzi ko ugasubiramo ukanagasobanura iyo bavuze ngo ni ubwirinzi menya yuko ari gisoda cyangwa igisirikare cy'u Rwanda kiri muri Kongo kubw'ivyo rero Donald Trump agomba gutegeka Kagame gukurayo abasirikare bose b'u Rwanda ari naho nyine ari mundi mutego uteye ubwoba harimo umutego uteye ubwoba bateze Kagame ku rwego ruteye ubwoba ni kuvuga iki naho nyine kandi Kagame avuga ikinyarwanda sivyo ego n'abajya biyita abanyamurenge bavuga ikinyarwanda mbega bo bari bangahe bari muri ico M23 bavuga ikinyarwanda ni bake cyane bavuga ikinyarwanda ego bo ni bake cyane mugabo duciye dushaka ko natwigwaneho baca baba benshi rero ikibazo kica kibonekeza ni iki gikurikira ni uko umuntu wese azovuga ikinyarwanda yarafashe ikigwanisho uzobabone twigwaneho azoba ari umunyarwanda kukana umukumbi azoca aja mu Rwanda kuko urumva iyo bari kuvuga ngo akureyo abanze biwe abasirikare biwe abasirikare b'u Rwanda menya yuko hazo abavuga ikinyarwanda bose barafashe ingoho barafashe ibigwanisho n'abanyarwanda kuko niyo abasigazayo ni ukuvuga ntazoba yabakuyeyo urumva kandi gatego kagoye ako ndumva y'agatego gakomeye cyane rwose ako ndumva y'agatego gakomeye cyane rwose nagatego kandi nibake barakavuga kano kantu kuko niba mubwiye ati kora igisoda cawe ateze gukura abantu bavuga ikinyarwanda rero umuntu bazi ko yafashe ikigwanisho akifatanya n'abanyarwanda n'uwarizi ko ari umunyarwanda nawe nyine agomba kujana n'abanyarwanda ariko nihasigarayo umuntu avuga ikinyarwanda arafashe ikigwanisho menya yuko watari umukongomani ari umunyarwanda ni ukuvuga agomba kugenda kuweyo nande na Kagame bivuze yuko rero abantu bavuga ikinyarwanda bari muri Kongo barafashe ibigwanisho muri ano mategeko ategeka yuko baca bakugwayo kuko ari byo agomba gutegeka Kagame na hano nyene yatezwe umutego kuko urazi amakungu baba abanyaburaya canke baba abanyamerika bategeka yuko igisirikare cy'u Rwanda kiva muri Kongo nubwo binjiyeyo babihakana ariko byaje bimenyekana yuko aribo bakoze amabara no myaka 30 imaze guhera rero
rero ngiki kintu kiba kiramutera ubwoba ingene ashobora kuhakurayo nawe nyene sinzi ko arashobora kubona kano gatego arakurayo ni ukuvuga ni ya mvugo bavuga bati ko namaze gutamira inyama mire inyama ishushe sinzi ko inyama ishushe uyibona Kagame rero ageze muri iyo situation yuko aravuga ati none jewe ndamira mire ibiturira ndacira nshira inyama ntari bucira indya rero kuvuga biramuturira rero muko kumuturira birangira bisenya ubutegetsi bwiwe kuko aho hantu nabo nyene yaguye mu mutego nabo nyene atarazi kuko iki kintu cyo gukurayo ingabo no gukurayo igisirikare cy'u Rwanda muri Kongo ntamenya ati ndakurayo nde ndarekande kuko bo bose bavuga ikinyarwanda byamaze kwigaragaza yuko ari abanyarwanda ntabwo ari abakongomani kuko bifatanije n'abanyarwanda none barondera iki baharanira amahoro mu gihugu cya Kongo ko Tshisekedi atakiye na kimwe yaragize abakongomani nta bantu nabo yigeze agomorera ku rugamba uretse yuko yafashe amafaranga yahora u Rwanda akavuga ati ibi birahagaze rero u Rwanda rucorungika igisirikare kuko imiliyoni 60 buri kwezi nyaramahera make ni digitali nke sinze gukana uko kumva namahera menshi cyane gose Tshisekedi amaze kuyahagarika naho hazananye ikibazo rero hacaba abantu bemererwa amafaranga kugira ngo barabe mbega ni gute amafaranga yugaruka rero diplomasi yiwe iriko iratuma basaba Kagame gukurayo igisirikare ahantu turavuga ko cyane kugira humvikane namaze kubasigura yuko icyo gisirikare kivanye ubu wese avuga ikinyarwanda yafashe ikigwanisho nazoba ngo je n'umukongomani nta mukongomani yari gufata ikigwanisho agwanya ingingo y'umukuru w'igihugu urumva bazoca n'ahanwa abihanira mbere muri amwe mu mategeko agaragaza neza yuko bamwe muri abo bakoze ibyo bocirwa n'urubanza rwo kwicwa niko biri bamwe muri abo rero bivuze iki uwo wazoba yemeye kuguma muri Kongo ntaca ajana n'izo ngabo z'u Rwanda yigize umukongomani ashobora guhana n'ibibazo byo kwicwa mu gihe atigeze ashigikira umukuru w'igihugu ariko agwanira igihugu ahubwo bikagaragara neza yuko bariko bashigikira uriko aronona iterambere ry'igihugu nguko kuntu rero Kagame byamaze kumucanga ni ukuvuga impera n'imperuka bishobora kurangira yamaze kwitwa umuroberi umuteroriste kugira abaroberi baratandukanye so tugaruke inyuma gato nakubajije nitwitege iki kuri umwikebukanyo Trump agiye gukoresha uyu perezida w'u Rwanda hamwe na perezida wa Kongo ucunyishuri twitege intambara ikomeye mu gihe abantu benshi bibaza yuko ahubwo ari inzira yuko ziriya ntambara zigiye guhagarara bimeze gute ngaha nakubwiye Kagame icambere na mbere ahabwa itegeko ryo gukuraho igisirikare ciwe nawe barabona ko bidakunda kuko igisirikare cy'u Rwanda kuva muri Kongo bingana no gukena bakaba abantu bo hasi banyuma kuko bari basanzwe babeshejweho n'ubusuma n'imfashanyo babeshejweho n'amanyanga bakora rero gukuraho igisirikare muri Kongo biba birangije ubuzima bwa FPR inkotanyi sinzi ko kumvikana ako karatahuritse karumvikana rero kugira ngo bibashobokere hari abantu binjiye biyita ko ari abakongomani abo nabo rero kubera basanzwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagomba kujyana nabo bose ari abanyarwanda kuko byaramaze kugaragara yuko umuntu wese avuga ikinyarwanda atari umukongomani nyumva ko kantu ngombye kuvuga ngaho umuntu wese avuga ikinyarwanda yarafashe igwanisho akifatanya n'abanyarwanda uwo si umukongomani umunyarwanda aho cyagenda ajanye nabo banyarwanda nibaramuka bavuyeyo ariko none aravyemera Kagame niho acaba ikibazo so ibi biriko biraba mu gihe tubona u Rwanda rumaze iminsi ruriko rurarunda izindi ngabo mu gihugu ca Kongo ariko kandi no ku rundi ruhande kwa FARDC ikomeje gukoresha imyitozo ya gisirikare urwaruka rwinjira muri Wazalendo ndetse n'igihugu cy'u Burundi tukaba twaraye tubonye cyasuye gusuka izindi ngabo mu gihugu ca Kongo ibi bintu bya bifitanye isano n'uyu mwikebukano ibi bintu bafitanye isano nuno mukebukano kubera ko
hasigaye hagati y'ubuzima n'urupfu. Igituma mvuze hasigaye hagati y'ubuzima n'urupfu, Tshisekedi aritaba na Kagame yitabe imbere ya Donald Trump. Kuko nababwiye ni Donald Trump yaramaze gutsinda Kagame, kandi uko yamutsinze ni uko abashigikiye Kagame bamaze kuba bari hasi ya Donald Trump. Rero igice cikurikiza hano, inyuma y'uko abo bantu bose bamaze kuba bashiraho ingabo zirinda zicungera, ni kugira ngo ntihagire indi ntambwe inyeshamba z'u Rwanda zongera gutera, igisirikare cy'u Rwanda cyongera gutera indi ntambwe n'imwe. Rero ibi navyo birerekana yuko Kagame yamuka yase, narababwiye yuko aca yikora rya zina ry'umuteroriste mukuru, baca bafata ca gisirikare ciwe bagikubite. Navuze nti abarundi bitegure, kuko kimaze kuba igisirikare, aba M23 bamaze kuba bambaye rya zina ribiri rutandi mazina yose y'inyeshamba imaze kurironka iryo zina canke ayo mazina, na cane cane abateroriste nk'izina ry'ukuba umuteroriste. Ukubonye wese aca kwirukako, nukuvuga abarundi bazoronse ikiraka nka kumwe ko muri Somalia. Niko nabivuze, nabisiguye kandi vyimbitse. Rero ico wotahura hano ni iki, nuko izo ngabo ziko ziraza nizizoza ziyoberanya zigira abakongomani, kandi n'abaramaze kumenya ivyo amayeri yateguwe. Ayo mayeri yari yateguwe yuko bajya abantu bigira abakongomani, ayo n'agace mbere katahura kabamwe n'abantu barimwo bariko barabingene bagatunganya bya biti kandi agace bita Itwi, ko muri Kongo nyene. Bace bagenda kuyicara kugira ngo bikunde bigira abaho, bamwe bazigira abaho, kandi uzofatwa yaramaze kwambikwa rirya zina, menya yuko azicwa nabi cyane, kuko uzomubona wese ntawe uzomuhanigwere, bazoba bamaze kwikorera izina ry'umuvumo, izina ry'ubwicanyi ndengerakamere, ndengerabutungane, kandi bimwe bimwe murabibona ingene bagiye barabikora. Rero turarindiriye turabe nimba Kagame guca yemera agasinya n'amasezerano hanyuma agakurayo igisirikare ciwe, kuko rero amaye itegeko ry'uko bakurayo na nuno munsi niba aravayo ahubwo yongerayo abandi. Rero uko abongerayo nuko n'ibigendajuru canke n'ibinyamakuru bica bivuga yuko hari abandi bongeweyo, gutyo bikaguma biboha Kagame, bigaragaza yuko ahubwo atagomba gukurayo ikirenge. Rero kutagomba gukurayo ikirenge rero biriko biramutuma azoguma ahari ibivomo ku rwego mpuzamakungu. Rero kuko hari ibivomo ku rwego mpuzamakungu biriko biratuma atazosubira no gutera intambwe n'imwe mu buzima. Ariko aravuga ati ndafise abamafia, ndafise ibisiga bikuru bishobora kugura ivyibano n'ivyo muri Kongo kugira ngo igihugu gishobore kubaho. Kandi ico nobabwira co, inyuma yuko Kagame azotekira ku butegetsi, igihugu cy'u Rwanda kizohwana n'ibibazo, abanyarwanda bazogaho kwipfuza Kagame ngo yosubire kugaruka gateze intambara. Ariko nkaca ndababwira ni Habyarimana katiba muri Kongo, igihugu nicari kibayeho. Rero no kuvuga ico bomenya nga Kagame yamaze gufatwa. Rero bari bamuhata ibibazo byo kwemera ku ngufu, emera ibi wasibi, ahubwo niwe duca dukuraho ubwa mbere. Nuko rero Amerika ikiramubwira, no kuvuga zitaba muri Amerika agiye kwemanga kugira ngo bikunde Amerika yongere yirongere ubutare buvuye muri Kongo. Yes, tukiri ngaho kuco c'abasirikare b'u Rwanda bakomeje kurundwa mu gihugu ca Kongo, abasesanguzamwe n'abandi bavuga yuko u Rwanda ahubwo rwiteguriye kuba gosubira gushira mu gisirikare ca Kongo FARDC ku yindi ncuro abasirikare babo, mu nzira yuko babona ko u Rwanda rusa n'urwananirwa ry'intambara, biteguye gushira ibigwanisho hasi bakaja muri kantonema, gutyo bagaca bagwiza igisirikare, abasirikare benshi ba RDF muri M23 kugira ngo bizokunde bashobore kuzoshirwa bamwe mu gisirikare ca leta, abandi bazotume babademobilize. Ibyo bintu wona cyo sibivugako. Ivyo ico no bivugako nuko bamaze kumenya ayo makuru. Amakuru yaramaze gutangwa cyane. Nakubwiye ni umuntu
umuntu wese avuga ikinyarwanda afise ishusho y'abanyarwanda batwara uno munsi uwo kugira ngo ashobore gushyirwa mu gisirikare bizogorana cyane kuko kuba umusirikare icyo nokubwira cyo bazoba bafise izindi kritere baraba kugira ngo ushobore kwiga ishuri rya gisirikare kwinjira muri FARDC. Iyo FARDC nakubwiye yuko igiye guhinduka kuko iyo FARDC ni ya kabira rero no kuvuga Tshisekedi ashobora kuvaho yahinduye izina ry'igisirikare kuko abasirikare bo muri Kongo bari mico ibiri. Hariho abinjiye vuba bari kubigishwa igisirikare batafise n'umwe bashigikiye bafise umutima wo gukunda igihugu, hakaba n'abasirikare binjiye mu gihe cya kabira, abo nabo n'abasirikare bagwanira igihugu n'abasirikare b'izina ry'umuntu, ari naco catumye bagwa mu mitego aba M23 bari gufata ibisagara kugira ngo bamenye bati mbega igihugu ca Kongo kirafise igisirikare. Ico Tshisekedi yakoze ngarabe nimba mu by'ukuri igisirikare ca Kongo kihari, FARDC ihari koko ishobora kurinda umutekano. Rero yarayabibonye yuko bafise intege nke mu bijanye n'ivya gisirikare, uretse ko bagiye baragura ibikoresho akaba bikoresha bahari, bigatuma ahubwo na nyabikoresho vyigarurirwa n'izo nyeshamba kubwo agatekinike canke kubwo ubuhinga butegurwa na Joseph Kabila muri myaka 18 afadikanije n'umukuru wabo Paul Kagame. Yes, reka ndagushimira cyane bwana Musanguzi Mwenza. Yego, nimba aho bariho riko canke abiro kongerako kugira twike abantu badukurikirana umwanya ni gwawe. Rero ico no kongerako nuko nobabwira ikijanye ni mediation igomba kuba hagati ya RDC n'u Rwanda. N'u Rwanda yuko iyi mediation ikananirana, hazoca haba intambara yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ikananirana hazoba intambara yo gukuraho abategetsi b'u Rwanda. Nongere nibutse yuko abantu basa muri kano karere k'ibiyaga binini bagenda mu gihugu kimwe bose bagafashanya, no kuvuga n'uri hehe akaza kubafasha, n'utigeza w'umurundi akitwa umurundi, n'utigeza w'umukongomani akitwa umukongomani, n'utigeza w'umuganda akitwa umugande, n'umusomali ugasanga yitwa umunyarwanda, n'umunyarwanda ugasanga yitwa umutanzania. Ivyo byose bobo barondera umutaka ico bigitira gusa bakabafashanije. Uko kuntu rero bashira mu ngiro ivyo babipfuza, ingene bateguye ko ubushira ubutegetsi bwabo bipfuza. Ariko ivyo byaramaze kumenyekana, nosaba yuko zina munyarwanda wese umuntu yitwara nk'uko Kagame abishaka yosubiza agatima hasi, kuko byaramaze kumenyekana, imigambi yabo yamaze kuja habona. Nuko rero boyiheba hanyuma bakifata runtu badafise inyota y'ubutegetsi. Mugire amahoro y'Imana kuno musi w'Imana. Murakoze. Yes, urakoze cyane nawe bwana Musanguzi Mwenza. Reka ncengirwa ko nshimire abari badukurikiranye aho bari hose. Haracari mu gatondo kumbure, Imana ntiyabishaka tuza kongera mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Ciao ciao.